ni ya tariki imwe yo kubamenyesha abaririmbyi 10 bakurikiranwe cyane ku rubuga rwabo rwa YouTube nkuko dusanzwe tubikora nkuko musanzwe bimenyereye. Twatanguye umwaka ubu niho tukirangiza ukwezi k'umwaka w'ibihumbi 2022. Uyu munsi rero twashoboye kubatondekera urutonde rw'abaririmbyi 10 bakoze neza muri kuno kwezi turangije kwa mbere gutangurira umwaka nkuko twabibemereye. Tukaba turiko turabakurikiranira hafi kugira niyo umwaka warangira tuzoshobore kubakorera urutonde rw'abaririmbyi bose muri rusangi, hama tumenye umwaka wose umuririmbyi yakoze neza mu mwaka kugira dushobore kumubashikiriza mu kuronka viewers nyinshi. Uno munsi naho ntituyirwa turabatevya mu kubaruhisha amajambo. Reka tugende ndazi muri pfuza kumenya umuririmbyi wa mbere, umuririmbyi wa kabiri, umuririmbyi wa gatatu kugeza ku muririmbyi w'10. Aba bantu bashoboye gufata ivyo bibanza mu gihe tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise abaririmbyi benshi kandi bakora neza, kandi uyu mwaka tubona bazananye inguvu nyinshi. Aho hari n'abaririmbyi bari barazimye twe tuzi yuko bahevye umuziki, tubona bariko baragaruka mu muziki. Turavuga nka bararigio, tukavuga bakingorongoro, aho tubona bariko baragarukana akarenge mu muziki kuko barabona yuko umuziki w'u Burundi uri kurazana yindi shusho. Reka sindabarambire ahubwo reka tugende na top 10 yabo baririmbyi twashoboye kubaronkera uyu munsi. Mu baririmbyi benshi dufite mu gihugu bashoboye kwironkera ibibanza 10 vya mbere. Turagenda ku kibanza c'10 tuza kuguhereza ku kibanza ca mbere. Ku kibanza c'10 cyashoboye gufatwa n'umuririmbyi Face on the floor, aho yashoboye kwironkera viewers ukwezi kose. Turavuga kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere kuri bonane yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 110 n'amajana 897. Oni Face on the floor yashoboye kwifatira ikibanza c'10. Ikibanza c'9 naco cyashoboye gufatwa n'umuririmbyi MB Data Boy, aho yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 113 n'amajana 898. Oni MB Data Boy mu kibanza c'9. Ikibanza c'8 naco ngo ninde? Ni Alvin Smith Flavage Original, aho yashoboye kwironkera views zingana n'ibihumbi 120 ibihumbi 126 n'amajana 449. Ikibanza c'7 naco cyashoboye kwifatirwa na Double J from Birman Boy Double J. Ikibanza c'7 yashoboye kwironkera viewers zingana ibihumbi 153 n'amajana 609. Ibihumbi 153 n'amajana 609 mu kibanza c'7. Ikibanza ca gatandatu naco cyashoboye gufatwa na Rap Boy and Trezo, abaririmbyi bashasha bamenyekanye cyane ku ndirimbo imwe ya yo. Mu kibanza ca gatandatu aho bashoboye kuronka viewers zingana n'ibihumbi 225 n'amajana 490. Ikibanza ca gatanu ni We Love Music, umugwi nawo nyene mushasha tubona yuko new generation iri kirabikora neza cyane mu kwifatira n'ama top 10 batigera baharamwo. Ikibanza ca gatanu ni We Love Music ku viewers zingana n'ibihumbi 244 n'amajana 644. Abo nibo batanu. Aho tugeze ku kibanza ca gatanu, aho tugiye ku kibanza ca kane. Urumva ko bariko barabikora neza mu kwezi ukinjiza abantu bashobora kukuraba ibihumbi 244. Urumva uba warakoze igikorwa ciza kandi gikundwa cyane. Kibanza ca kane ni Big Fizzo General Mugandezire, CEO wa Bantu Boy Entertainment, aho yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 260 n'amajana 611. Ibihumbi 260 n'amajana 611. Big Fizzo mu kibanza ca kane. Ikibanza ca gatatu naco cyashoboye gufatwa na Kidumu Kibido Kibuganizo, umusaza twifitiye muri game atigera abura muri no top 10 kandi mu bibanza bitatu vya mbere, aho yashoboye kwironkera viewers zingana n'ibihumbi 387 n'amajana 801. Kidumu mu kibanza ca gatatu. Mu kibanza ca kabiri ni Kiriku Akiri ku viewers zingana n'ibihumbi 539 mu kwezi kumwe n'amajana 738. Kiriku Akiri wubahwe. Ikibanza ca mbere nawo ndibaza so wundi mwese mumaze kumva twasomye abo baririmbyi, ndibaza wo musigaye mwibaza ni Roriro.
mukibaza satubi. Mugabo muri abo babiri ndibaza muca mwibwira, reka tugende n'umwanya kugira ntitubaruhishe canke ngo tubatere ubunebwe. Ikibanza ca mbere ni mu kibanza ca mbere ni yes, Empire Avenue Satubi Saturamabafre Kingi niyo yashoboye kwifatira ikibanza ca mbere mu kuronka viewers zingana n'ibihumbi 640, ibihumbi 640,96. Izo nizo viewers yashoboye kwironkera Satubi Satura viewers zingana n'ibihumbi 640,96. Ikibanza ca mbere akaba kimazemwo imisi myinshi, n'inyuma yo kurangiza umwaka wa 2021 akaba ariwo yagendeza cyane muri ico kibanza. Reka muze muradukurikiranira hafi tuze turabe iyo bizoherera mu kurangiza umwaka. Ni top 10 tubahereza imbere yuko dutangura ukwezi, inyuma yuko turangiza ukwezi. Turavuga imisi yose ni itariki imwe y'ukwezi tuba dutanguye. Iyi ni top 10 tuwarabye ku vyabaye mu kwezi kwa mbere kuva itariki imwe ya bonane kugeza itariki 31. Turavuga ejo hahise. Ni ibyo gwegeranyo twashoboye kuraba. Ahari amakosa mudukosore mu kwandika muri commentaire kugira tubashe gukora tubakorera ibintu bibashimisha kandi bibishimisha n'amakungu. On the machine ni Promise Cameraman, on the mic akaba ari Stand Promoter. Mwubaho mwe mwese mumaze gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, nawe turayikora tugusabe kuyikora kugira uzurironkera ibintu nk'ibi nibigiye bisumbaha.